jewe iyo mbona ko ari nziza, ni iyo gutabara abana, ni iyo gufasha n'amashure. Ikiba gikenewe nuko aheza agafata n'ingingo mperekeza. Ca mbere abo bayobozi bakagira inama n'intumwa z'ubushikiranganji, abagendura amashure, bagaheza bakaraba ingingo zorohereza abo bana, kuko abo bana nta kabi baba bariko. Iyindi ngingo mperekeza nuko abantu bafashije ayo mashure kugura badakurikije amategeko, abo n'abakozi b'ubushikiranganji boheza bakaronka ibihano, abo n'abakozi bo mu ntwaro yo hagati bagaheza bakaronka ibihano. Hanyuma rero abo bana bakaraba ingene babafasha. Abavyeyi ntibogaye ko ishure yugawe ridakwije amategeko. Ikibi ni igihe iyo ngingo yoba yafashwe batategujwe, nk'amashure usanga ari mu makosa, ariko ugasanga ubushikiranganji ntibubwire abavyeyi yuko amashure ari mu makosa. Ivyo biraheza bigahungabanya abana, ko hako vyonona akazoza k'abana imyaka myinshi, amashure adakwije ivyankenerwa, amashure yuguruye ataronse uruhusha, yohagarikwa hakiri kare. Kandi vyiza nuko babikoze mu kiruhuko. Ico twosaba rero ubushikiranganji ni kugokomwa buri hafi y'amashure, hanyuma kandi bakaha agaciro kuyagisha abavyeyi.